Hallelujah. Amen. 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 We are going to get into a time of giving the word. Tugiye gushika mu mwanya wo gusangira ijambo. I just want to encourage everyone Shaka gutera intege uwari we wese ari hano to start a new habit utangure wige iyindi ngeso nshasha of bringing a book or a pen. Kuzanana ikaye n'ikaramu. Because I'll tell you the truth, Kuko ndababwiza ukuri, the people who write down what they have learned abantu bamenyereye kwama bandika ibyo baba bigishijwe are the ones who actually go home with something. Nibo bagenda muhira bafite icyo batwaranye. Amen. Amen. I think most of everybody who's here, Ndibaza ko benshi mu bari hano they know that I forget a lot. barabizi ko nkunda kwibagira cyane. Amen. Amen. I forget everything. Ubwanje nkunda kwibagira cyane. If I tell you I'm going to call you tomorrow, I may not call you tomorrow. Ndashaka kubwira ati ejo nzoguhamagara ariko nkabyibagirwa singuhamagara. Because what happens Kuko ibikunda gushika in the moment, mu mwanya, because we remember, kwibuka, we think tomorrow we are going to remember. hari gihe twiyumvira ngo ejo tuzobyibuka. Does that make sense? Biratahurika. If I tell you I'm going to call you tomorrow, Ndakubwira ati ejo nzoguhamagara. in this moment you remember, you know. Muri kano kanya uravyibuka yuko ubizi. But it does not mean when you wake up tomorrow, you are going to remember what you thought of yesterday. Ariko ntibisobanura ko niwavyuka ejo mu gitondo kuzoba wibuka ibyo wariko wiyumvira ejo hahise. Does that make sense? Biratahuritse. So it's really good Kubw'ibyo rero ni byiza that you bring a pen and paper to church. gushika ku rusengero ufite ikaramu n'ikaye. Thank you, brother. Thank you. That you bring a paper and pen to church. Uzane agakaye n'ikaramu ku rusengero. Because I tell you the truth, Kuko ndakubwiza ukuri, unless your memory is better than mine, kiretse ngira ngo nimba ubwonko bwawe ari bwiza cyane gusumba you will not ubwanje, remember what we preached tomorrow. ntushobora kwibuka ibyo tuba twize ejo nihagera ejo. Amen. Amen. I know we thank God for on YouTube. Ndabizi ko ushobora kuja kuri YouTube. And I know some of us can say, I'll watch the sermon later. Abandi bakavuga ati ubu butumwa naza kubukurikirana mu kandi kanya. But we all know Ariko twese turabizi that you will not watch the sermon later. yuko ubu butumwa udashobora kuronka uwundi mwanya wo kuburorera. Because again, you will forget. Kuko uzobyibagira kandi nkuko nabivuze. I myself, I have a book. Ubwanje ndafise igitabo. It's called a journal. Igitabo citwa journal canke igitabo cyo muri yandikamwo ibyo umuntu ashaka gukora ku munsi ku munsi. I like to write what I hear and what I learn. Ndakunda kwandikamwo ibyo mba numvise canke ibyo mba nize. Because I know that I'll forget. Kuko ndiyizi ubwanje yuko ndi umuntu yibagira cyane. Amen. Amen. That is just a small encouragement. Twakakanu gato narimvuzeho kubatera intege. But I just want to welcome everybody Ariko nshaka kandi guha kaze uwari wese hano. who are here today. Uwari wese yashitse hano uno munsi. And even those who are online, N'abariko badukurikirana ku murongo. those who are guests as well. N'abashitsi nabo nyene. And also I want to just honor the leadership here. Shaka kandi kongera gushimira abarongozi hano As they've given me this opportunity to nkuko stand before bampaye you. kano kajyo guhagarara imbere yanyu. I'll tell you, I know that I don't deserve to be here. Ndababwiza ukuri yuko ntari ndabikwiriye kuba ndi hano. But we thank you that you are able to trust in me to be able to stand Ariko here. turashimira abarongozi ko bashoboye kunyizera kugira ngo mpagarare hano mvuge ijambo. I will never take it for granted. Umwanya nk'ubu sindawufata nk'umwanya usanzwe. Amen. Amen. So in the next few minutes we are going to share, Mu minota mike iri imbere tugiye gusangira. I want to share a word, Nshaka gusangira namwe ijambo. and it's titled Ijambo rifise indanzi y'amajambo. The Fruits of Worship. Ivyamwa biva mu guhimbaza. The fruits of worship. Ivyamwa biva mu guhimbaza cyangwa se kuramya Imana. Amen. Amen. For some of us, we may look at this word fruits
twe turashobora kuraba kuri kino kintu kivuga ivyamwa and be mistaken to think it's the benefits. tukakora amakosa twiyumvira ngo ni inyungu. There's a difference between fruits and benefits. Hariho itandukaniro hagati y'inyungu n'ivyamwa cyangwa se imbuto. If I named my message the benefits of worship, iyo mvuga ni indanzi y'amajambo ni inyungu yo kuramya cyangwa yo guhimbaza, it's actually talking about what benefits me personally byasha bisobanura ko ari inyungu ubwanje nshobora kubivanamwo when I worship. nina genda kuramya cyangwa kuhimbaza Imana. But when I say fruits, ariko iyo mvuze ivyamwa, I'm talking about what others are going to feed from me. I'm talking about what everyone else is going to feed from me. mbandiko ndavuga ivyo umuntu wari we wese abagiye kuja gufungura bivuye muri jewe. Does that make sense? Biratahurika. Because some of us, kuko bamwe muri twebwe we have fruits but we want to eat it ourselves. Some of us, we have fruits but we want to eat it ourselves. bamwe turafise ivyamwa ariko ntidushobora Dushaka kubirya twenyene. dushaka kuba twobirya twenyene. Amen. Amen. The fruits of God in your life are not for you to eat. ivyamwa vy'Imana muri wewe si kubwawe kubifungura wenyene. It is for others to eat. ariko ni kubw'abandi babifungura. Amen. Amen. Does that make sense? So when I say the fruits of worship, iyo mvuze niro ivyamwa bivuye mu guhimbaza Imana, is the fruits that others may eat when you are in the presence of ni God. ivyamwa n'abandi bashobora gufunguraho mu gihe nawe uri imbere y'Imana. Amen. Amen. And the benefits of worship is another sermon. kandi inyungu rero ivuye mu guhimbaza Imana ico n'ikindi cigwa. Amen. Amen. We are going to take a word from John chapter 15. tugiye gusoma ijambo riri muri Yohana igice ca 15 from verse 1 to 7. turahera umurongo wa mbere dushikane ku murongo w'indwi. John chapter 15. Yohana ibice 15. It says this. haravuze ngo, I'll read. It's a long one, so I'll read it and then you can read. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit he prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burnt. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. turasoma mu izina rya Yesu. Jewe ndi umuzabibu w'ukuri, kandi data ni nyenewo. Ishami ryose ryo muri jewe ritama arikuraho, kandi ryama ryose ararituturira ngo rirushirize kwama. Nubu mwebwe mumaze kwezwa kubw'ijambo nababwiye. Nimugume muri jewe nanje ngume muri mwebwe. Nk'uko ishami ritabasha kwama ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha mutagumye muri jewe. Ni jewe muzabibu namwe muri amashami. Uguma muri jewe nanje nkaguma muri we, uwo ni we yama cane, kuko ataco mubasha gukora mutamfise. Umuntu nataguma muri jewe atabwa nk'uko ishami riterwa inyuma y'uruzabibu akuma, maze bakayatororokanya bakayaterera mu muriro agasha. Nimwaguma muri jewe amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe ico mugomba cyose kizobabera kuno. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. I am going to paint a picture for you. Ngiye gushiraho ifoto runaka ku bwanyu. I know
in Burundi back before the colonizing. Ndabizi ho mu gihugu cy'u Burundi mbere yuko abakoroni bakijamwo. Well, there was kings and queens, am I right? Hariho abami n'abamikazi, n'ibyukuri. But now I think in our generation we don't understand what kings and queens mean. Ariko ubu muri runo rungango rwacu ntitumenya abami iby'abami umwami cyangwa umwamikazi byari byo. But a king, a king reigned over a specific territory. Umwami yatwara igihugu runaka. And those who are in that land, abantu bari rero muri ako gace aba agaba, they were subject to him. Baba abantu bamwumvira. Amen. Amen. Now imagine yourself. Wiyumvire nawe ubwawe. There was a messenger that came to you. Haje umuntu akuzaniye ubutumwa. And the message says ubutumwa bukaba buvuga ngo that the king wants to come and wants to see you. Umwami akeneye kubonana nawe. He wants to spend a day with you in his palace. Ashaka kumara umunsi wose ari kumwe nawe ku kirimba. How are you going to feel? Uzoca wiyumva ute se? I know here we have prime ministers. For me, I have seen Scott Morrison. It's not a big deal. Jewe hano turamenyeye abashikiranganje, turafite umushikiranganje wa mbere Scott Morrison maje kumubona ariko ntabwo ari ibintu bikomeye cyane. But imagine a king of a whole land. Ariko umwami w'isi w'igihugu cyose. He says, I want you personally, I want to spend a day with you. Akavuga ati wewe ku giti cyawe nifuza kumarana umunsi wose ndi kumwe nawe. How are you going to feel? Uzokwiyumva ute? How are you going to react? Uzokwifata ute? Now there are 3 problems with that invitation. Hariho ibibazo bitatu kuri iyo ubwo butumire uwo buhawe. When a king invites you to spend a whole day with you, umwami agutumiye ngo mumarane umunsi wose muri kumwe, the first thing you feel ikintu cya mbere wiyumvira is that you are not worthy. Tangura kwiyumvira ko hari amakosa wakoze. You are not worthy. Yuko utarubikwiriye. Yes. You feel like you don't deserve this. Utangura kwiyumvira ati sinari nkwiriye kuronka iri bakwe. Yeah? And I think this is what happens to us sometimes. Ibi nibyo bidushikira natwe rimwe na rimwe. And that is the thing that hinders us from worshiping. Kandi ibyo nibyo bikunda gutuma tudashobora guhimbaza Imana. Sometimes we are told, hey, lift up your hands and let's worship. Rimwe na rimwe tukabwira ngo dushire amaboko yacu hejuru duninaza Imana. But it is hard for you to lift your hands. Ariko bikakugora kuduza amaboko yawe. Sometimes it's because you don't feel worthy. Rimwe na rimwe ushobora kumva utarubikwiriye. Amen. Amen. But I am here to tell you this morning ariko nashaka ndakubwire kino gitondo that there is no reason why you shouldn't worship God. Nta mpamvu nimwe yotuma utori na hazimana. There is no reason why you shouldn't come to the palace of the king. Nta mpamvu nimwe ituma udashika ku kirimba cy'umwami. There is no reason why you should not sing and worship him. Nta mpamvu nimwe yotuma utaririmbira Imana kandi uyihimbaze. Amen. Amen. Everything that has ever made you feel unworthy, ibintu byose byo gutuma wiyumva ko umenga ntubikwiriye, Jesus has sorted that problem. Yesu yaramaze gukemura ico kibazo. He died on the cross for you. Yapfuye ku musaraba ku bwawe. The moment that you receive his forgiveness, igihe uba wakiriye kubabarirwa kwiwe, you are worthy. Uba ubikwiriye noneho. Let me describe worship to you. Reka ndagusobanurire ukuninahaza ukuririmbira Imana icari cyo. Before Jesus died, imbere yuko Yesu apfa, there was a place called the Holy of Holies. Hariho ikibanza cyitwa ahera hahera. And only specific people were able to go in there. Hariho abantu runaka bari bemerewe kuba boshika muri ico kibanza. And they had to be clean. Kandi bategezwa kuba bejejwe. The temple had different rooms. Nukuvuga ingoro canke ihema ryari rifise ivyumba bitandukanye. There was a room you could just enter like the foyer. Hariho aho dushobora kwinjira twese tugahuriraho nko muri foyer. But there was another room at the front, ariko hakaba hari ikindi cyumba cy'imbere, which was the Holy of Holies. Bashita ko ari cyumba cy'ahera hahera. And if you went in that room, ugiye muri ico cyumba, and you are not clean, ukagendayo utejejwe, you fall dead. Wacha upfirayo.
Amen. Amen. What they used to do, Ibyo bahora bakora rero, they used to tie a rope baca batekera iminyororo ku maguru to the person that's going in there, kuri wa muntu yinjiye hariya, so that if after a while he's not coming back, kugira nibyashika hagaca umwanya batabonye agarutse, they know that he has fallen dead. baca bamenya bati ko biri kose yapfuye, So they would pull the rope and get him bagaca out. bakwega rero ya minyororo. This is describing how powerful the presence of God is. Ibi byerekana ingene ukubaho kw'Imana gufise imbaraga nyinshi, It is not something to be joked around with. si ikintu cyo gufinisha namba. So when God says, hey, my son has died for you, Imana imaze kuvuga ati rero umwana wanje yapfuye ku bwanyu, so that you can come into the throne room boldly, kugira ngo ubwawe ushobore gushika muri cya cyumba, it is not a small thing. si ikintu gitoyi namba. Amen. 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 So I want to encourage you, if you have not received Christ as your Lord and Savior, Ndashaka ndagutera intege nimba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. that may be the reason why you don't feel worthy. Ico gishobora kuba rimwe mu mpamvu ituma wumva kumenga ntubikwiriye. We'll give you an opportunity to do that this Turaguha morning. akanya ko kuja kuri Yesu. Amen. Amen. If you receive Christ as your Lord and Savior, Nimba warakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, and you have a repentant heart, ukaba ufite umutima and you wihanye, have allowed the blood of Jesus to wash you clean, ukaba waremereye amaraso ya Yesu ko yakoza ukera, let me tell you, you have that confidence that you can enter the presence of God. reka ndakubwire ko wagomba kumva ko ufise ko udashidikanya yuko ukwiye kwinjira mu bwiza bw'Imana. Amen. Amen. So that's the first problem that happens when you get the king invitation to come to the palace. Ico ni kibazo ca mbere gishobora kugushikira iyo uronse ubutumire bw'umwami ngo witabe uje ku kirimba. The second problem Ikibazo hira kabiri is that you wouldn't know what to do. nuko ntuzokumva ico, ntuzomenya ico ukwiye gukora. What would you do if you enter the, like, what do you bow like this? Like, what do you do? Shobora kubera ati no nzokora iki ninjira nzofukama canke nzokora iki. Even me, I would have that problem. Nanje ubwanje nogira ico kibazo. Like, because you feel like, okay, I need to maybe worship him a certain way. Do I bow? Are there things that I need to do? Are there any protocol I need to follow in the palace? Ushobora kwiyumvira ati no nzokwifata gute, nzofukama, nzokora gute kuko hariho urutonde kanaka rutegerezwa gukurikizwa hariya ibwami. But there is a solution. Ariko hari ikibazo. And the solution is that hariho igisubizo. God sent his Holy Spirit. Igisubizo ni ukuvuga ko Imana yaratumye Mpwemu Yera. His Holy Spirit for him to show us Mpwemu Yera ari hano kugira ngo atwereke what to do when we are in his presence. ivyo dukwiye gukora mu gihe turi mu bwiza bw'Imana. Amen. 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 Now, I want to give you a very simple meaning of worship. Nashaka ndabahe igisobanuro cyoroheje cyane gisobanura ukuninahaza Imana. There are two different types of worship. Hariho uburyo bubiri umuntu ashobora gukoresha mu guhimbaza Imana. I really hope you had a pen so that you can write this down. Ndizera ko ufite ikaramu ubyandike. The first word is in Greek. I think it's Hebrew or Greek. Uburyo bwa mbere ndibaza bari mu Giheburayo cyangwa mu Kigiriki. It says proskuneo. Bavuga ngo proskuneo. Proskuneo is in English is like prostrating, like it means to bow. Mu rurimi rw'icyongereza bisobanura bivuga ni nk'uguca bugufi ugafukama hasi. It means to bow up to a point where you kiss the ground. Ni ukuvuga ushobora no gufukama hasi ukaryama ugakoza inkoro hasi. Amen. Amen. This is talking about how we sing songs. Ibi bisobanura ingene tuba turiko turirimba indirimbo. Worship is not music. Kuninahaza Imana si umuziki. Worship is music is part of worship, but it is not Umuziki ni kimwe mu bigize kuninahaza Imana ariko siko kuninahaza Imana. Music is part of proskuneo. Umuziki ni kimwe muri bya bindi bituma tuninahaza Imana. Where the posture is worship,
aho usanga tuba duhagaze ngo tuninahaza Imana, where we are together in the atmosphere of worship, aho tuba turi kumwe twese mu mwuka nyene wo kuninahaza Imana, or even in your personal time in your prayer closet, that is proskuneo. canke no muri wowe kaya kanya kiwawe uba ufita ko gusenga, nibi bya proskuneo. Amen. Amen. The second one Ubundi buryo bugira kabiri is latreo. ni ibyo bavuga ngo latreo. Latreo, it means to serve. Latreo bisobanura ngo gukorera Imana. Gukora. To serve nuvuga gukora is a form of worship. Nuburyo bwo kuninahaza Imana. When we give our tithes and offering, iyo tuba dutanze amashikanwa ibya 10 n'amashikanwa, you are actually worshiping. Uba uriko uninahaza Imana. When you help the poor, uri kufasha abakene, you are worshiping. Uba urimwo uninahaza Imana. Amen. Amen. The way you treat your children, uburyo ufata abana bawe, you are worshiping. Uriko uninahaza Imana. The way you treat your parents, uko ufata abavyeyi bawe, you are worshiping. Uba urimo uninahaza Imana. Which is why, nico gituma, for me sometimes I get angry kuri jewe hari igihe numva binteye kurakara to see kubona a lot of our singers, not ours, but like different churches or wherever, benshi mu mashengero atandukanye abaririmbyi, where the lifestyle does not match where they stand here on Sunday. aho usanga ubuzima bwabo uko babaho bidahuye namba n'ingene baba bahagaze hano kwa Mungu. Because worship is not only proskuneo, it is also latreo. Kuko kuninahaza Imana si ibintu byo wikorera gusa byonyine, ahubwo ni ibintu byo gukora. Like worship is not what you say to him. Kuninahaza Imana si ibyo uyibwira. Worship is also what you do. Kuninahaza Imana ni kandi ivyo ukora. Amen. Amen. I like to tell worship teams, nakunda kubwira abantu bo mu mugo kurimba wo kuninahaza no kuramya Imana, that this is not the platform of worship. Ndababwira ati hano siho hantu honyene ho kuririmbira Imana. That your platform, wewe ubwawe aho ufita uririmbira Imana, is when you wake up in the morning. Ni hajya ubyuka mu gitondo. The moment that you put your feet on the ground, aho uba ubyutse ugashira ikirenge cawe hasi, that is your platform. Aho niho hantu hawe. Amen. Amen. We like to think about, okay, atingo ahera himana. Sometimes we say, the holy place of God. Ahera himana saha. The holy place of God is not this place here. Ahera himana naho honyora hose. The holy place of God is wherever you step. Amen. Amen. Naho honyora hose. Wherever you are stepping, if you are a child of God, nimbura umwana w'Imana, wherever you step, ahariho hose ushize ikirenge cyawe, is the platform of worship. Aho niho hantu uba uriko uninahariza Imana. Amen. Amen. Which is why worship is not just the songs we sing. Nico gituma kuninahaza Imana si indirimbo gusa turirimba. Worship is our behavior and the things that we do. Kuninahaza Imana ni ingeso zacu n'ibikorwa muri rusangi dukora. So the reason why you don't know what to do igituma usanga utamenya icyo ukwiye gukora is because you think that worship is just singing. Ni kubera wibaza ko kuninahaza Imana ari kuririmba. If you are in tune with the Holy Spirit, nimba byukuri muri mpwemu yera, the Holy Spirit will reveal to you, mpwemu yera azokubwira, go and help that person. Genda ufashe ujya muntu. Go and give money to that person. Genda uha amafaranga ujya muntu. Hey, go and give more than 10% Genda today. utange ibirenze kimwe cya 10 uno munsi. Because you are in His presence, you are asking God, what can I do in your kuko uwa muri presence? mu bwiza bw'Imana uyibaza ati Mana nkora iki, ushaka nkora iki. And the Holy Spirit will tell you what to do. Mpwemu yera azokubwira icyo ugomba gukora. Does that make sense? Biratahurika. Amen. Amen. The third problem that we have ikibazo kigira gatatu twoshobora kugira is that we wouldn't know what to say. ntituzomenya icyo dukwiye kuvuga. It's hard to figure out what to say biragoye cyane kwibaza nzovuga iki when you are in front of the king. niba bushitse imbere y'umwami, What will you say? uzovuga iki? Amen. Amen. I am going to touch on something hari ikintu ushaka gukorako that we call prayer. icyo twita amasengesho. Because prayer
kuko isengesho is a conversation with the king. ni ikiganiro uba uri kubakorana n'umwami. Amen. 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 And the solution to this problem igisubizo kuri iki kibazo rero is where God has given us the Holy Spirit. ni aho Imana yaduhaye mpwemu yera. Up to a point, gushika aho he says, look, I will even empower you with the Holy Spirit aho yavuze ati nzobongera inkomezi nciye muri mpwemu yera, for you to even, the Holy Spirit for you to even speak of things that are unknown. kugira ngo mpwemu yera azotume anavuga n'ibintu bitazwi. So when you don't even know what to say, n'ivyo utazi n'igihe utazi ibyo uvuga, the Holy Spirit can speak for you. mpwemu yera ashobora kukuvugira. Which is why for me, when at a very young age, nico gituma nanje ubwanje ku myaka mito I had a hunger nari mfite inzara, for me to be able to be filled with the Holy Spirit inzara yuko byoshoboka nanje nkuzura mpwemu yera and be able to speak in other tongues. kandi nkashobora no kuvuga mu zindi ndimi. Because kuko for me, I am not a very well educated person. ubwanje sindi umuntu mfite amashure menshi, So I don't really have many words to say. nta majambo menshi mfise yo kuvuga. You know, I know when Kwizera is leading here, ndazi nka Kwizera ko araturongora she hano has many words to say. usanga afise amajambo menshi avuga, But for me, you've seen that. ariko je muramaze kubibona I find it very hard to have many hari words. igihe bingora kuronka amajambo menshi yo kuvuga. But one thing that I have made sure of ariko ikintu kimwe nama ngageza kuraba is that even if when I am by myself praying nubwo ubwanje ndi jenyine ndiko ndasenga and I don't know what to say, ntazi icyo nkwiye kuvuga, I will start to speak in tongues. ntangura kuvuga mu ndimi, I will start to speak in tongues. nkavuga mu ndimi. Amen. Amen. One powerful thing about speaking in tongues ikintu c'imbaraga cyane kijanye no kuvuga indimi is that even the enemy will not understand what you are saying. nuko n'umwansi ntashobora kumva ibyo uri kuravuga. Amen. Amen. When you speak in Kirundi, when you pray in Kirundi or English, senze mu Kirundi cyangwa mu Cyongereza and you are praying for your children, ukaba kurasengera abana bawe, the enemy will hear your prayers, umwansi azokumva igisabisho cyawe, and that will be his assignment. hanyuma ashobora kugikorerako. Amen. Amen. But if you let the Holy Spirit speak ariko nureka mpwemu yera akavuga muri wewe and pray, ugasenga, the enemy will be confused. umwansi bizomucanga, I don't know what they are saying. sinzi ibyo baravuga. Amen. Amen. So I want to encourage you that the Holy Spirit empowers you nashaka gutera intege ngo mpwemu yera aguhe inkomezi for you to be able to know what to say. kugira ngo umenye icyo ukwiye kuvuga. Amen. 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 Spiritual prayer, igisabisho cyo muri mpwemu it does not mean you have to speak in tongues. I just want to clarify that. ntigisobanura yuko utegezwa kwa muri kurasenga uvuga mu ndimi, But spiritual prayer ariko igisabisho cyo muri mpwemu is when your heart ni mu gihe umutima wawe is aligned with the Spirit, umutima wawe uba uri kumwe na mpwemu yera, and the things that you are praying for n'ibintu burimo urasengera are not just physical things that you are praying for, akaba atari ibintu gusa byo ku mubiri uba urimo usengera, but you are in tune with what the Holy Spirit wants to say. ariko ukaba ufatanya no kuvuga ibyo mpwemu yera ashaka ko wowe uvuga, Whether it's in Kirundi, naho bari mu Kirundi whether it's in other tongues, canke mu zindi ndimi. spiritual prayer is where your heart is tuned with what God is saying. igisabisho cyo muri mpwemu yera n'igihe uba uri kusenga uhamanya mpwemu yera avuga ibyo ukwiye kuvuga. I want to encourage you. nashaka gutera intege, The moment you start praying spiritually, igihe uzotangura gusengera muri mpwemu you will find out that you are starting to pray for other people, not yourself. uzotangura kwisanga urimo urasengera n'abandi bantu utamuri ko wisengera wewe wenyine You will gusa. find out that you start to pray for other people in other countries and not yourself. uzokwisanga urimo urasengera abandi bantu mu bindi bihugu ariko ntugume wisengera wewe Because that wenyine, is what the Holy Spirit is interested in. kuko icyo nicyo usanga mpwemu yera ashaka muri ako kanya. Amen. Does that make sense? ibyo biratahurika. Amen. Amen. So if you don't feel worthy, nimba wumva ko utabikwiriye, the blood of Jesus will
cleanse you. amaraso ya Yesu If you yazokoza. don't know what to do, Nimba utazi icyo ukwiye gukora, the Holy Spirit will show you. mpwemu yera azokikwereka. And if you don't know what to say, Nimba utazi n'icyo ukwiye kuvuga, the Holy Spirit will tell you. mpwemu yera azokubwira. Amen. 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 So that is tackling the situation where they invite you to come to the king. Uko niko byo kumerera muri ako kanya mu gihe uhawe ubutumire bwo kugenda ibwami. I want to tell you what is going to happen. Nashaka ndakubwire ikitazoshika. What is going to Ndabona happen kubwire ikizogushikira. when you spend time with the king. Niwamara umwanya uri kumwe n'umwami. The fruits of worship. Nukuvuga ivyamwa bivuye mu guhimbaza. The first thing that will happen Ikintu ca mbere kizoba is that your face will glow. ukwizera. Your face Nukuvuga ishusho yawe will glow. izosayangana. Amen. Amen. Your face will glow. Nukuvuga ishusho yawe izokayangana. Does anybody remember a story of Moses Hari umuntu yibuka inkuru ya Mose when he would go up to the mountains aho yagenda akaduga hejuru ku musozi and spend time with God? akamara umwanya ari kumwe n'Imana. When he comes back, Agarutse he is glowing. wasanga arimo arakayangana, He is radiating agasanga yamaze kuba ukayangana up to a point where everyone is scared of him. gushikaho abantu bose bamugirira ubwoba. That is what happens when you spend time in the presence of God. Ibyo nibyo bizokuba ko niwamara umwanya uri kumwe You n'Imana. can imagine you have gone into the palace of the king, Uzokwiyumva ko wagiye washitse ku kirimba cy'umwami. and when you go back to your family, Ugarutse mu muryango wawe they see that you are shining. bazokubona uri kurakayangana. Amen. Amen. That's what happens when you are in the presence of God. Cyo kizokubaho ni washika mu bwiza bw'Imana. There is a radiance that happens in your life. Radiance, glowing that happens in your life. Hariho ugukayangana kuzobaho mu buzima bwawe. There is something that shines out of you. Hari ikintu kizova muri wewe gikayangana. Even people who don't know God, they won't be able to figure out what it is. N'abantu batazi Imana bazoshobora kubona ibyo ari byo. But they will know that there is something different about you. Nabo batazomenya ibyo ari byo, mbwa bazomenya ko hari ikintu kitandukanye kiri muri wewe. Amen. Amen. I have this theory Ndafise ino theory that the more you spend time with God, nukuvuga ni wamara umwanya uzomara munini uri kumwe n'Imana, the more you shine, you glow. niko uzokayangana cyane. But the less you spend time with God, Ariko umwanya muto wawe umarana uri kumwe n'Imana, the less you glow. uzokayangana buke buke nyene. You know, have you ever met people Uramaze guhura n'abantu who, the moment you are, let's say you are happy, you are happy, tuvuga mu gihe wowe unezerewe, but when you meet them, ariko abo bantu muhuye nabo when you leave, you are sad. ugasanga uwo muntu mwahuye noneho mutandukanye ukacutangura kubabara. There is something about them Ugasanga bari ikintu cari muri bo, muri wa muntu that like puts water on your fire. ushobora gusanga gisutse amazi mu muriro wawe. Has that ever happened before? Ivyo ranze gushikira. Amen. Amen. The more you spend time with God, Umwanya munini uzomana n'Imana, the more you glow. nivyo niko gusayangana cyane uzoba. So ask the person next to you, how glowy are you today? Baza uwo muntu mwicaranye ati mbe ugukayangana kwawe kungana gute uno munsi? And the measure of how glowing you are Kandi igipimo cyo kwipima ugukayangana kwawe is how much time you spend with God. ni wa mwanya, n'umwanya ungana gute umarana n'Imana. If you find yourself you are always upset, Niwo isanga igihe cyose wama urakaye, if you find yourself you are always angry ugasanga igihe cyose wamubabaye and it does not make sense, kandi ugasanga ntibitahuritse, ask yourself, when was the last time you spent time in the presence of God? niwibaze mbega ubwa nyuma n'iryaraho mperuka gufata umwanya ndi imbere y'Imana. Amen. Amen.
Amen. Amen. Imagine we have families Wibaze dufise imiryango where the parents are glowing, abavyeyi ugasanga barakayangana, the children are glowing. abana bagakayangana. How happy of a household would that be? Usanga wibaze umunezero ungana gute uwo muryango uzoba ufita. Amen. Amen. Parents, we need to teach our children to come into His presence. Abavyeyi twigisha abana bacu kuba mu bwiza bw'Imana. Even Jesus Himself knew what He was saying when He said, "Let the children come to me." Kuko na Yesu bwiwe yarazi icyo ariko aravuga cagiye yavuga ati nimureke abana bato baze kuri jewe. Amen. 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 That is the first fruit that you are growing. Ico ni camwa ca mbere ni ukuvuga gukayangana. There is something that transforms in you. Hari ikintu cahindutse muri wewe. Amen. Amen. The second one, the second fruit, Icamwa kigira kabiri is that your feet will go. ibirenge vyawe bizogenda. Amen. Amen. Your feet will go. Ibirenge vyawe bizogenda. You know what happens Urazi kizoshika when you are in the presence of God uri mu bwiza bw'Imana is that you are going to have a burning desire to see people come to Jesus. muri wewe uzokumva harimo ikintu kiwo kigurumana gituma wifuza ko abantu boza kuri Yesu. Did you know that there is one assignment that Jesus has given every single believer? Urabizi ko hari igikorwa kimwe Imana yahaye Yesu yahaye uwo ari we wese yizera, and that is to go and preach the gospel. Nukugenda tukavuga ubutumwa. Amen. Amen. That commission is not for Pastor Muhammad. Ico gikorwa si cha Pastor Muhammad. That commission is not for the teachers. Ico gikorwa si cha abarimu gusa. That commission is for every single believer in this room. Ico gikorwa ni cy'uwo ari we wese hano yizeye ari hano muri kino cyumba. Go kugenda and preach the gospel. tukavuga ubutumwa. If you have no desire in your heart to preach the gospel, nimba muri udafita icyo cyifuzo mu mutima wawe cyo kuvuga ubutumwa, to share your faith with others, cyo gusangira uko kwizera kwawe n'abandi, you have not spent enough time in His presence. bisobanura kutaramara umwanya ukwiriye mu bwiza bwiwe. I'll say it again. You have not spent enough time in the presence of God. Ndabivuga kandi yuko nturafata umwanya ukwiriye ngo umarane n'Imana. Because there is no way you can be in His presence kuko ntibyumvikana namba ko woba uri mu bwiza bw'Imana and not have a hunger to see other people come to Jesus. hanyuma ntiwumve ko muri wowe harimo inzara yo kumva ko ukeneye ko abandi boza kuri Yesu. Amen. Amen. I always wonder what that conversation would be when you are with the king. Nama ndavyibaza igihe cyose mwoganira gute uri imbere y'umwami. I'll tell you what God will be talking about. Nzokubwira icyo Imana ndakana kubwira icyo Imana izovuga. This is what God will be saying. Ibi ni byo Imana yovuga. Have you seen my daughter Emerine? Beho warabonye umukobwa wanje Emerine? Have you seen my daughter Chanel? Warabonye umukobwa wanje Chanel? He will be talking about his people. Imana izobikira kuganiriza ibijanye n'abantu bayo. Do you remember when even Satan, when he went to God, wibuke na cage Satani yaragiye ku Mana, tried to have a conversation with God, arimo aganiriza Imana. Even to the devil, he's like, have you seen my servant Job? Abwira Satani ati woba warabonye umukozi wanje Yobu. Because God's heart is for His people. Kuko umutima w'Imana igihe cyose uri ku bantu bayo. Amen. Amen. God's heart is for His people. Umutima w'Imana wa muri ku bantu bayo. So you cannot have a conversation with God and not walk away saying, I need to reach these people so that they can come to God. Nibishoboka ko woshobora kuganira n'Imana ngo uzove ngaho udafise umutima wo kwifuza yuko abantu b'Imana boyigarukako. I've always thought it doesn't make sense to me. Ndavyibaza nubwo ntabitahura. Because we all pray. Ko igihe cyose turasenga. We all pray. Twese turasenga. But why is it not all of us have the same zeal and hunger for souls? None kwe kusanga atari twese tudafise inzara imeze kumwe ku mitima y'abantu. We all pray twese turasenga together. Tugasengera hamwe. But not everybody ariko si twese
has a hunger for souls. dufita inzara y'imitima itari ku Mana. I think I have the answer. Ndibaza ndafite ikibazo, ndafite igisubizo. It's because Ni kubera when we pray, mu gihe dusenga we don't stop talking. ntiduhagarika kuvuga, We don't listen to God. ntitwumviriza ku Mana, We don't have a conversation with God. ntitugirana ikiyago n'Imana. When we pray, we just speak and speak and speak. We never stay quiet to hear God. Iyo dusenga gusa turavuga tuvuga ariko ntidufata akanya ko guhora ngo duceceke twumve icyo Imana ivuga. Because if you were to stop and listen to what God is saying, Kuko ushoboye kuba wohagarara ukumva ibyo Imana ivuga, He is going to download His heart in you. Imana izomanura umutima wayo uje muri wewe. Amen. Amen. We pray a lot, but we pray selfish prayers. Turasenga cyane mbwa tugasenga amasengesho yo kwisengera gusa twebwe. Ati Mana nkorera ibi, Say, God, do this to me. Mana nkorera ibi, God, do this for me. Mana nkorera ibi. God, I want you to do this for me. And yes, you are in His presence. Kandi ni ivy'ukuri uri imbere y'Imana. But the problem is, Ariko ikibazo, you are going to walk away never hearing from God. uza kugenda atakintu wumvise kivuye ku Mana. Let me ask you a question. Reka ndakubaza ikibazo. Let's say somebody came to you to have a conversation with you. Nk'umugabo bahaje umuntu kuri wowe kugira ngo muganire. And they speak and they speak and they speak and they speak Wa and muntu they akaza speak. akavuga. After they finish speaking, Ahejeje kuvuga and they just go. akaca yigira. Also, even questions. Let's say they come to you, they ask for questions. Go like, why this, why that, why this, why that, why this. Canke na wa muntu naho yoza gusa afite ibibazo akeneye kukubaza kubera iki bijya kubera iki biriya kubera iki nibi. Explain why this happened. Nuvuge igituma ibi nibi They byabaye. keep talking. Agakomeza kuvuga And they go. hanyuma agashagenda. This is what we do to God many times. Ivyo nibyo dukunda gukora kenshi iyo turi imbere y'Imana. And that is why God's heart is never downloaded into our hearts. Nico gituma umutima w'Imana ntiwigera umanurirwa mu mitima yacu. Because we never receive what God is saying. Kuko ntitwigera twakira icyo Imana ibiri kwiravuga. If we were to go to the king's room, Iyaba twari dutumiwe kugenda mu kirimba cy'umwami, and we start having a conversation with God. tugatangura kuganira n'Imana. God, tell me what is on your heart. Imana mbwira ibiri mu mutima wawe. God, tell me what is on your heart for my family. Imana mbwira ibiri mu mutima wawe kubw'umuryango God, wanje. tell me what is on your heart for this country. Mbwira ibiri mu mutima wawe kubw'iki gihugu. God, tell me what is on your heart for my ministry. Imana mbwira ikiri mu mutima wawe kubijanye God, n'igikorwa tell me what cyawe. is on your heart for my job. Mbwira ikiri mu mutima wawe kijanye n'akazi nkora. God, tell me what is on your heart for my future. Imana mbwira ikiri mu mutima wawe kuri ejo hazaza hanje. God will just start talking and talking Imana and downloading His heart into your heart. ivuge ikumanure mu mutima wayo muri wewe. Amen. Amen. That is why we don't feel a sense of calling to go and preach the gospel. Nico gituma tutigera twumva wa muhamagaro wo kugenda ngo tuvuge ubutumwa. One of the greatest things I've asked for God Kimwe mu bintu bikomeye nasabye Imana is for Him to give me His eyes to see people the same way He sees them. nuko Imana yompa amaso yayo kugira ngo mbone abantu nkuko yo ubwayo ibabona. For God to give me His eyes, His heart, so I can feel the same way that God feels for people. Kugira ngo Imana impe umutima nk'uwayo kugira ngo niyumve nkuko Imana yiyumva kubw'abantu. Amen. 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 The third fruit of worship Ikindi camwa kigira gatatu kivuye mu kuhimbaza Imana is that your faith will grow. ukwizera kwawe kuzokura. Amen. Amen. Your faith will grow. Ukwizera kwawe kuzokura. You will start to believe for the unbelievable. Uzotangura kwizera ibidashobora kwizerwa. You will lose your job but still have faith that something is about to happen. Uzotakaza akazi kawe mugabo ugumana ukwizera uvuga ati ndazi ko hari ikindi kintu Imana igomba You kugukorera. will lose something and you know that God is about to restore it. Uzotakaza ikintu uvuga ati ndabizi ko Imana igiye kukingarurira. Amen. Amen. You will have faith Ufite ukwizera and you will continue to grow. kandi ugakomeza gukura. This is why we encourage you to worship. Nico gituma tubatera intege yo kuninahaza Imana. This is why even for me, I wouldn't even care if on a Sunday we don't even dance, but we just
go before the presence of nico God. gituma jewe mbe nta n'ikibazo vyontera naho hobaho umunsi umwe kuwa Mungu ntidutambe ngo turimbe mbwa gusa tukaja imbere y'Imana, So that we can soak into His presence. kugira ngo twinjirire mu bwiza We bw'Imana, can hear from Him. kugira ngo dushobore kumva ikivuga, So that our faith can continue to grow. maze ukwizera kwacu gukomeze gukura. Amen. Amen. If when something happens to you, a negative, Iyo hari ikintu kibi kikubayeko, the first thing that happens is for your heart to, to like hurt physically. umutima utangura kumva uriko urababara by'ukuri ubabara. You have not been in His presence long enough. Nukuvuga bisobanura ko ntiwabaye imbere y'Imana umwanya ukwiriye. Because if you've been in His presence long enough, Kuko niba warabaye imbere y'Imana umwanya munini and ukwiye, your faith has grown, ukwizera kwawe kukaba kwaramaze there gukura, is nothing that the devil can throw at you that you won't be able to say, we kick. nta kintu na kimwe Satani azogutera ngo bitume udashobora kuvuga ngo tumutere umugere. Amen. Amen. Your heart will not break when you hear bad news. Umutima wawe nta na kimwe uzoba naho uzokumva amakuru mabi, Because your faith is growing in kubera God. ukwizera kwawe kwaramaze gukura. The reason why in Hebrews 11 Nico gituma mu Baheburayo 11 is full of people that it keeps mentioning. hari n'abantu benshi usanga Bibiliya ivuga. It kept saying, by faith Abel, Bibiliya ikavuga ngo kubw'ukwizera Abeli, by faith Enoch, kubw'ukwizera Enoke, by faith Noah, bivuye mu kwizera Nowa byagenze by uko. faith Abraham, Canke bivuye mu kwizera Abrahamu by yakoze uko. faith Sarah, Kubw'ukwizera Sara, by faith Moses, kubw'ukwizera Mose, by faith Joseph. ngo kubw'ukwizera Yosefu. The reason why these guys were written in the book Impamvu yatumye bano bantu bandikwa mu gitabo is that they have one thing in common, ni kubera bari bafise ikintu kimwe bahuriyeko, is they spent time with God bamaze umwanya bari kumwe n'Imana and they heard God's voice. kandi barumva n'ijwi ry'Imana. Amen. Amen. I'm going to finish on this. Ndiko ndarangiza kuri iki. Is that when you spend time with God, Iyo umaze umwanya uri kumwe n'Imana, you become fruitful. uzokwisanga uriko wama ivyamwa. Amen. Amen. You become fruitful. Uzokwama ivyamwa. The verse we read, John 15, verse 5, Kigice twasomye 15 igice 15 murongo wa 5, I am the vine, ndi umuzabibu, you are the branches. namwe muri amashami. If you remain in me Uguma muri jewe and I in you, nanje nkaguma muri we, you will bear much fruit. uwo ni we yama cyane. Amen. 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 You know, there is no more kingdom. There is no more palace. Urabizi ko nta kirimba kikihari. Amen. Amen. When Jesus died, Yesu amaze gupfa, he broke the veil into two, yaratabuye igihuzu gikingira heraho urusengero gitanukamo kubiri, giving access to each one of us to enter the Holy of Holies. akaduha umwanya twese ngo twinjire dushika hera hahera. Amen. Amen. And the Bible says that your body is a temple, Bibiliya ikavuga ngo imibiri yanyu nibwo rusengero, which is why the Bible here says, if you remain in me nico gituma Bibiliya ivuga ngo nimwaguma muri jewe and I in you. nanje nkaguma muri mwebwe. The invitation is to not go and visit the palace. Ubutumire ni ukumenya Imana no gutemberera ku kirimba. The invitation is not to visit the palace. Ubutumire si ugutemberera gusa ku kirimba. The invitation for you today is to come and live in the palace. Ubutumire kuri wowe uno munsi ni ukugenda ukaja kwibera ibwami. Remain in me as I remain in Ngo you. mugume muri jewe nanje ngume muri mwebwe. There is no address for this palace. Nta adresi hari kuri iki kirimba ndiko The ndavuga. address is in your heart. Adrese ni umutima wawe. Your body is a temple. Umubiri wawe ngo n'urusengero. Your body is the palace Umubiri wawe nico kirimba. where the King of Kings Aho umwami w'abami resides. yibera. He says, remain in me. Aravuga ngo mugume muri jewe.
and I in you, nanje ngume muri mwebwe, and you bear much fruit. kandi ngo muzoca mwama ivyamwa byinshi. Amen. 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 That is the word that I want to share Iryo niryo today. jambo nashaka twosangira uno munsi. I just want to quickly pray. I want to quickly pray. Nashaka nsenge nihuta. And I'll ask my dad to come and pray for the needs of people. Ndasaba mutama aze gushika hano asengere amahitaji y'abantu. But I am going to pray for anyone who may feel not worthy. Nashaka gusengana n'umuntu nsengera umuntu yiyumva kumenga wewe ubwiwe ntabikwiriye. Who may also feel like they wouldn't know what to do. Shobora kumva kumenga ntazi ico yokora. So that they may be able to receive the Holy Spirit. Kugira ngo ashobore kwakira mpwemu yera. Because we need to be washed in the blood. Because we need to be washed in the blood. Kuko dukeneye kuba twarogejwe n'amaraso ya Yesu. And we also need to receive the Holy Spirit. Kandi dukeneye kwakira mpwemu yera. So that we know what God is telling us to do. Kugira ngo dushobore kumenya icyo Imana iriko iratubwira. Every single day. Umunsi uwari wo wose. As we continue to remain in Him. Nkuko dukomeza kuba turi muri we. And worship Him. Tukaba dusenga muri we. Lord Father, we come before you. Hallelujah. We come. Hallelujah. Some of us even unworthy to come before your presence. But Lord Father, we just say, Lord, Holy Spirit, take away every guilt. Take away everything that the enemy may be able to put on our minds for us to say that we are not worthy. And Lord Father, let your blood cover every single person here this morning. Cover every single person here this morning. Even for those who have not even received you, oh God, let their hearts continue to search for you, oh God, because Lord Father, we need to be in your presence. We yearn to be in your presence. We want to be in your presence. And anything that the enemy may throw at us to say, hey, we can't come in his presence. Lord Father, Holy Spirit, help us. Holy Spirit, help us. Holy Spirit, help us to stay quiet. Holy Spirit, help us to stop and listen to you. Holy Spirit, help us and give us a heart of yours so that we may be able to have the same feelings that you have towards these people. We pray, Lord Father, that we'll be able to go and do what you have called us to do, and go and preach the gospel. Go and share your heart to other people so that they may also come to the palace, so they may also come to the King of Kings and also worship him. Lord Father, teach us how to worship. Teach us how to worship. Teach us how to come before your presence. Teach us what to do. Teach us what to say, oh God. Teach us, oh God. Teach us, Holy Spirit. I pray for every person here. Glory to you, Lord. For your Holy Spirit to be upon them. To come. Oh, Holy Spirit, we need you. We cannot do it. We cannot do it without you, Holy Spirit. We cannot do it without you, Holy Spirit. Yes. We know that we have heard your word this morning, but without you, it is nothing. We want to remain in you. We want to remain in you. We want our hearts and our bodies to be a living sacrifice so that we may be able to walk as the kingdom of God. You are a good God, and we thank you that you have spoken to us this morning. In Jesus' name we pray.